avuga ati ni Hastar Victoria sempre no mwana yakuriye mutabira hari yangira ucuhibuka muri vya biti birebire subiramo ka karirimbo kumbure katuma wa mwana y'umutabira mwakurana aca gukumbura akamutabira wanyu tumwe twakera muri tumwe twakera nyene bana biwacu nimukunde kwiga uburyo ubwenge niko gukura uburundi bwaje wakana nazo gwaruka gwaje guburundi nukuntu aririmba umwana yadubuye baragize umwana impene umwanya wo kwiga ngo ubuzima nitombora imana izomuha singira umu adolescent ndi contre tout d'âge nka Ernest Che Guevara ndi umujene sage nibagitinya imana benshi bizera ikapoti benshi bobaye nkanje sidayohonye kwisi yeyo ariko rero Hastar mbese ko turangiza ikiganiro turetse Victoria siempre kapoti ntiwigeze yizera kabisa sinayizera je naca mpagarika ahubwo havuga uteka nzobikore ku mwanya waje ubundi rero uragwaye nimutizera kapoti ukacuyikora utiki oya navuga uteka nzobikore ku mwanya waje none uwo mwanya wavyo wari uzi ko umwanya ubikoreye ko umuntu mubikoranya akomeye none aho none ugira ngo genda n'abadakomeye urambona kwa Rojanti Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. yateguwe na Tiken Pablo Tarantino Awards. Hastar Victoria sempre imbere yo kutuzanira isabuni nziza cyane ndabekeka ko hari bio power hari heze igihe kitari gito kabisa utagaragara mu gisagara ca Gitega ya kweli kabisa namanda hacha tu ariko si kubwa muziki nka kujya nyene ari gifati ari twafashe ngendo na bamutima turavuga katuzunguruka Burundi twaceka ruzi turaza nga ariko byari byo kurengana tu ngwachane wape ukweli wao watakao kata shauri yao nasikia kilio cha mama mjamzito mganga mzalishi mpaka toe kitu kidogo kuongoza serikali sio uwanja wa utalii amkeni shtukeni viongozi wa jamii ayeyo Mkombozi karibu sana mu gisagara ca Gitega asante sana kabisa ndakeka ko hari haheze igihe kitari gito utaza mu gisagara ca Gitega ariko urabona impinduka ni sawa kwenda bona igisagara kabisa Toma yes uraberewe cyane meje narinzi ko mfusa ubusatu narinzi ko mberewe ariko merci nacyo nyene Nadine antivirus yari ameze fresh ameze neza kabisa ari kwishuri hari anye ngira ngo ufashe umusore kumbura ariko amutesha umurongo wo hita ukora iki muri sijewe gusa na leta irabifasha Mkombozi nenda gukumbuye cyane uranaberewe cyane ariko ikintu kimwe mbamenyereye ko abastare n'abantu banywa inzoga n'itabi natangaye cyane uri kufata amazi uzi ikintu kimwe amazi tonto nawo uvukira muri Brarudi amazi uzoyanywa tu uranuwa Primus Royal canke Amstel ariko je inzoga bana sindi umufana ariko je sinzi ikintu mfana kweli mwe n'umuziki tu kubera inzoga nayo nyene siko ndayanka sindi wa wundi yanka kubera imvokanaka imico canke akayanka kubera kwizera ya Yesu uko kweli je ndashaka no kuyinywa ariko sinshobora kuva muhira ngo ngiye mu kabare ngo canke ngo ndi muhira ngo nanyotewe inzoga ya ariko ndashaka kubera abarundi benshi iyo musangiye icyupa niho umengwa kwizera cyane niho yuguruka no kukubwira ndashaka gufata rimwe ariko naho nyene kuva kera nabitanguye nyene kuva kera sinshobora gufata zirenga zibiri Mukombozi hari akaririmbo buri mwana wese urabona hari indirimbo idapfa hariho indirimbo idapfa hari indirimbo yawe itazigera ipfa buri mwana wese azovuka avuga ati ni Hastar Victoria sempre no mwana yakuriye mutabira hari yangira ucuhibuka muri vya biti birebire subiramo ka karirimbo kumbure katuma wa mwana y'umutabira mwakurana aca gukumbura akamutabira wanyu tumwe twakera muri tumwe twakera nyene bana biwacu nimukunde kwiga uburyo ubwenge niko gukura uburundi bwaje wakana
abantu aririmba umwana yadubuye baragize umwana impene umwanya wo kwiga ngo buzima nitombora Imana izomuha sinkira umu adolescent ndi contre tout d'âge nka Ernest Che Guevara ndi umujene sage nibagitinya Imana benshi bizera ikapoti benshi bobaye nkanje sida yohonye kwisi yeyo ariko rero hasta mbese ko turangiza ikiganiro turetse Victoria siempre kapoti ntiwigeze yizera kabisa sinayizera je nacampagarika ahubwo havuga uteka nzobikore ku mwanya wawe ubundi rero uragwaye nimutizera kapoti ukacuyikora utiki oya navuga uteka nzobikore ku mwanya wavyo none uwo mwanya wavyo wari uzi ko umwanya ubikoreye ko uwo muntu mubikoranya akomeye none aho none ugira ngo genda n'abadakomeye urambona kwa Rojanti hasta la Victoria sempre cameraman hera hasi ufata ka video kabisa ka hasta la Victoria sempre nico gituma bwati hera hasi handitseko Rundi boy urumva n'umurundi kabisa n'umurundi w'umutipe zobazanya n'ama t-shirt n'amapantalo ya Rundi boy Gitega ya hasta bibaza ko ukiva hanze uzoca kwama utazosaba kumenyekana ko kubera ko Bface yagutwaye umwanya iki ni kibuga cy'umupira tonto na nimero y'umuntu umwe umuntu afashe defense urasama ariko ukiva hanze Bayo Power ikiragusama Wadiye Mkombozi yashikiye muri deal inakomeye cyane hari ayandi makampani akomeye ahita gusama cyane kumbure rya zina rya hasta la Victoria sempre riguma riduga ku mwanya ku mwanya ndashima Imana kweri ndashima Imana cyane abarundi barankunda nkumva n'isoni ego kabisa nkumva ndamaramaye nkavuga uti none je nzobaha iki kweri ibi nyene nabahaye gusa byari bikwiye so ni ikintu gitangaje ni gake cyane umuririmbyi wo mu Burundi urabona kugira ngo yirimbe indirimbo umara imyaka 6 utari mu gihugu imyaka 10 imyaka 10 yani ariko kagaruka abantu bagufise ku mutima so ni ikintu gikomeye kandi indirimbo zanje nyinshi na video zayi zifise ahubwo ndatangara ko gatandatu nari gwago twakina umupira natangaye ukuntu abanyagihugu bambonye uko banteruye nagira iki so navuze urukundo ndimvira nkore nk'aba bana bavuga uti Mkombozi none amakweri fata video nasohoye aba bana ni ikikumbe ni Imana tu Imana yaragusinyira ariko kandi kora warakoze indirimbo kumbura indirimbo iri mu mudiho wa Singeli umudiho kunzo cyane mu gihugu cya Tanzania turibuka ko wakoze na collabo nziza cyane ya uri kumwe na Alikiba King Kiba ndagukunda cyane uniteze kwa nini hasta why udasubiye gukora collabo kumbura iri kumwe no mu Tanzania mu gihe tuba tukuzi ko uri umuntu kabisa zigiswahili biri muri gahunda ariko kwanza ubu rega kwanza dukorere kwanza muhira hanyuma collabo zo hanze zisaba byinshi zisaba uburyo bwinshi ariko n'uburyo busaba ubundi uburyo urunguka ariko n'inyungu isaba inyindi muri icyo gihe kwandiko ndakora kwanza business za Rundi boy na Rundi girl ibiratu nk'ibi bya Rundi boy na Rundi girl imipira n'isaha nazanye si ariko mbafise n'amasaha ya Rundi boy na Rundi girl reka nze ngaha bambona musatira izindi ngaha ikibazo nganda kubaza indirimbo mwakoranye na Bface on the floor wowe uri umusani Bface ari umunyagihugu asanze haya akavuga ati kuno kukumbure Bface avugira abanyagihugu canka abafana nawe uri umustar bamwe bakavuga ati burya ajya amajambo Bface yavuga twagomba turabe ko kumbure na hasta la Victoria sempre na wenyene amajambo ari yayandi nyene hasta ijya ndirimbo utampishije nzofuma ndagakata mu kiganiro ijya ndirimbo yanditswe nande ijya ndirimbo mwakoranye na hasta la Victoria na niri Bface on the floor ijya trambe kwanza vuga twanditse uko umwe twari twicaye gusa tuko tuvuga none tuyikore gute tuguma twiyumvira sije ariko tumaze kwiyumvira umufana n'umu artiste turicara uvuga iti none ndakubajije uko wewe unyishura gute je no kwishura hari yanye Bface yari umufana no kwandika gusa ariko nyene amaide twanahana n'amaide y'umuririmbyi yashobora kuma Bface amwite aha wovuga kubona gute nanjye nkamwite umufana mbajije uko ari abafana bakubaza nkuko so guys yani
yari ikintu twikoreye nyene ibiturimwo tuyani byabaye byo kuvuga uti ngo wewe cyara ngo wandike ngo nanjye nandike mwara abanyempano basi kwishurana yeah ntushobora kwandika mu cyumba wenyene bisaba kugenda n'icyo kibazo umuntu afise nga hasa Victor Sempe tuba turangiza ikiganiro freestyle gati ya ndirimbo mwakoranya na Bface on the floor igiti gishashaye kwama cyubahiriza imizi nikuko abasani mukunda ijoro nk'imibu na filme z'ijoro niziki mukombozi erega biratugora kugutandukanya na Vishu suko yavuze we peti irakuroka ukwiye umukaba w'indero hari umufana ndahonyora kuba amafilme y'ijoro umusitari n'umucyo umucyo uboneka ijoro uri muto nuziki igitigu kiryoha mu ijoro Stella Victoria Sempre kumbure ramutsa aba gukunda bari mu gisagara ca Gitega turangitse ikiganiro bankunda tu nuko je ndashima Imana cyane abanyagitega concert yanje ya mbere nayikoze 2022 kwa gatanu ya hari BilID ewa naje gusana Bidondo ariko ukuntu banyakiriye ku ngoma twarahujuje so ndashima cyane ku rukundo banyereka hanyuma next time ndiko ndabapangira nzoze neza gukora sasa na lancement nibishobotse na lancement ya album nkaza kwigira Igitega kubera ubona ni kuri centre ya capitale politique kandi abana bose tuva hagati abana bose urakunda abana bose twe twafite tuva hagati hagati y'umubiri w'abavyeyi asante sana bro Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh.